icenda, ekipe yitwa Real Madrid gutsinda inkino shaka kuri zine, ekipe ya Benfica imaze gutsinda inkino shaka kuri zine, banganyamwo urukino rumwe, urukino ruheruka. Uravyumva neza? Hari genekerezo rya 27 ukwezi kwindwi. Yari match amikali iki. Imama match ni mama match amikali pani match officiel. Aho batsinze ekipe yitwa Benfica atsinze ibitsindo bishaka kuri 5-2. Uno mugoroba rero ngo Real Madrid za gukurana nayo ekipe ya Benfica. Iyi match tutarayinjiramo neza iraza kuifiza insiguro imeze gute hagati ya ekipe yitwa Madrid n'ino ekipe ya Benfica. Ku ruhande rwanye nta siguro rukino rufise. Ku ruhande rwa ekipe ya Madrid deje amaze kubiyo qualifier mu makipe 8 ko ni ekipe y'amata 15. Biragaragara ko ino ekipe yamaze kubira iri qualifier. Yamaze kubira qualifier kuko iri nyuma yabo ifite 18 itsinze aba 17 Barcelona itsinze aba 16 ariko hagati ya Paris Saint-Germain ekipe ya Newcastle imira kuva mwiza gukoroka ije mu kibanza cya kangahe nubwo ati nyuma y'amakipe 8. So nubwo ngo kuri ekipe ya Madrid bwa mbere cyo no kwita qualification direct banaza ko bayironka badashima barrage muri make ekipe yarangije akazi kayo ariko reka turembega ni disure yego ifite 15 yaramaze kwa karikiriye niyatsindwa ntacyo bitwaye niyatsindwa ntibishoboka ibitsindo bingahe izigamye bingahe inde Real Madrid urazi izigamye bingahe binonda bigizigamye kwanza 11 itsinzwe urazi Newcastle ibisindi zigamye urazi imigwi ifise amanota 13 ni imigwi igera kuri 5 Aho ni 8 ukwije 13 imigwi 8 ifise amanota agera kuri 13 ukwije iri nyuma y'akarongo nayo ifise amanota agera kuri 13 igera ku migwi 4 uri kuranyumva eske iyo 4 hago ni 5 iyo 5 ni aronka amanota agera kuri 3 Madrid yatakaje aho nta kibazo humva Ifite 13. Ifite 13 ni aronka amanota agera kuri 3 tukacigwiza 13 izo bikorotse ni Madrid yakubiswe numva kwiza kubikorotse rero rukino rero rurakenewe kuri Madrid na Chelsea basi novuga ati omwe itanye n'inota rimwe bakanganya rimwe ku kindi riko uranyumva ubundi gutakaza kuri Real Madrid ibyo niko sitokora kuri runo rukino kuko nizi inyuma izindi migwi uko biza kugenda bikurikirana hariya imigwi je no ushobora kubona yuko yamaze kurangiza akazi ni Bayern Munich ndetse na Arsenal bo bafise 21-18 ego nivyo so nugatira kurane rwange kurabara cyo no kwita insigo no rukino bigaragara ko ruza rufite insigo rikomeye cyane ko Real Madrid biriza gutakaza Lisbon iyo Benfica do Lisbon ni ya 29 ugiye kuraba isimata gira kuri 6 itsinze urukino regiye amata gira ku 9 muge ekipe ziri imbere yayo hogira imitsitara cyo kwisanga mu ekipe yo muri barrage urumva ko n'inkino rukino rusa ko rurimo intensité buri ekipe za ko yifuza gutsinda rukino ko ku munsi yo kuri no munsi saa 4 ni Alvaro Ribeiro bwa mbere ngiye kubona confirmation yemeze buri wese yuko ekipe ya Madrid yakaye mu bihe byo byiza mu kuza gutsindira ekipe ya Benfica do Lisbon of course ekipe nziza mu buryo bwa performance ko binagaragara muri championnat of course yapafinga neza muri championnat gutsindwa kera ariko cyo tora championnat ya Portugal yimeze gute championnat bwo rungana gute hujya muri Champions League yo gutakaza imbere ya Juventus cyane kandi ya 29 ekipe ya Benfica muri Champions League iraba ni 29 igomba kuja kina barrage ni 29 sivyo nkunda kurabira ya 29 birabe neza ubundi gusukira no muri championnat yabo ya Portugal bari mu kibanza novuga ngo ca 3.45 yego ndabira muri Champions League ni ya 29 siko of course nyakato muri championnat ariko mbigyo championnat gwo rungana gute ruri munsi ya Ligue 1 ariko baravuga ko championnat ya Portugal ifise impano zidasanzwe ari ivyo impano ni impano zabo nyene impano ariko nashaka kubwira ikintu kimwe mbona ridike burya ushaka kuvisa izo mpano ariko mbega Champions League kinwa n'image ikinwa na experience hari umuntu yambwiye ngo bigomba gusa nibi byari dike ngo wafise impano uraho igeze kuvuga ati ngo umupira uradunda nawe kintu namubwiye namwishuye ati bagiye bawukina nabo bigishijwe ukuntu bawuzibiri udunda neza barawukontrola neza rero izo mpano wowe bita ngo ni impano yo kudundisha navyo nivyo mu Burundi ngo izo mpano wumva ngo ni impano zishobora kuza imbere ya Madrid bakazigarika Benfica mbere baza bakinyazanye yaguze yatanze ku isoko ryo ku mugana wa Burayi ivyo ni bituraba ibiharuro ufise rega ibiharuro ingira kubwire ibiharuro ufise nivyo bitwemeza ko ufise ubwo bushobozi bwo kubikora cyangwa ubundi impano ntaje sigura ubundi muri philosophy za equipe ya Benfica do Lisbon ni equipe idandase equipe yubaka kugira gutwara ibyo bikombe sivyo tujye kora abakinyi batunze of course barusaka so bita ni unamusatirizo wabo Rafa
ni Rafa Silva yes akina kati mu team defense akabana nimero 2 ego Ni Kasi- Antonio Silva Eh. akagana Nicolas Otamendi Eh, bafise muri- experience of course muri axe central ariko reka turambe giye equipe ya Benfica de Lisbonne bafise mediane imeze gute bafise attaque mwataka Uno mwiza Parave- Vangelis Pavlidis Eh, eh. ariko mbega Pavlidis araza ko yokina avuge ngo ndi kuri ya capacité kuza gutsinda equipe de Madrid vyoroshe mbega capacité n'ubwiza bwa Madrid mu buryo bwa performance reka turi kuvuga ngo umupira turushire pembeni turembega guperforming actuellement Uwo mujama ni equipe performing neza gusumba iyindi uwo mujama Pavlidis yahushije penalty imbere ya Juventus birashika uyu mungu mbwa yatsinze ibitsindo niba ari bitatu sinibuka Barcelona. Barcelona yes ariko warabitsinze byarangiye gute ntibyarangiye kwiswe bitanu kuri bine za mpano za manu birangiye bazigarise bro hari equipe uhura nayo bwa bwiza buri talent we ubwiza kubera ko ufite equipe iri talent we ego gakina umupira ariko ya experience sivyo kuko nashaka kugira ngo ama match bigaragara ko UEFA Champions League ama match y'ama competition majeure arasaba cyo no kwita experience sivyo abakinyi bazi gufata nka mu rukino bakamenya kuri ikene gukorwa ino equipe ya Madrid bwa mbere iri muri forme buri mukinyi wese aragaragaza urugero rwiza kanatsinda ugiye kuraba equipe iri mu mwuka mwiza bamaze nkino 3 zikurikirana batsinda bakonvenka i Lisbonne biraza ko bwa mbere ari confirmation bereke buri wese ko equipe ya Madrid yagarutse neza Alvaro Ribeiro araza kwereka isi y'umupira w'amaguru yuko izina muri coaching ridakora habwa kuri kino kwita umwumvikano na tactique ubufise mu bumenyi bwa coaching sivyo bagira Lisbonne ni bamwita ni Jose Mourinho yego uyu mugabo bigaragara ko yaciye muri equipe de Madrid ariko mbega Jose Mourinho tuzi agica muri equipe za Porto muri equipe ya Chelsea muri equipe ya Real de Madrid niwe Jose Mourinho tukizi ubu tuvugana oya yarasuye inyuma mu buryo budasanzwe tactique ziwe aracakira mu bintu bya kera yagiye muri Fenerbahce baramwirukana sivyo muri Mani baramwirukana baramwirukanye no muri Benfica je nizera ko ijana bazomwirukana Tottenham Hotspur baramwirukanye bigaragara ko Jose Mourinho twa tuzi wa kera so je tuzi ubu ibi rero birasa kunyereka kuri equipe de Madrid ubwa mbere urabizi neza ntanaguciye muco yabandaniza aho warori yego wavuze izina rya Jose Mourinho kono munsi batukaciye mu gwitwara Madrid kandi akabafasha bimwe na bimwe n'atatwa atabaye Champions League ntayari kwikura he najya n'ubufunga mutwe bwiye byarane birangiye abwira abakinya ati we Pepe wese Ramos ndaguhaye target yo kuza kuvunana yari umwesiko yari umwesiko yavuze amajambo aravuga ngo Alvaro Ribeiro ameze nk'umwana wanje ni umwe mu bantu beza cyane nigeze gutoza nk'umukinyi no nk'umuntu ati ndamwipfuriza ivyiza byose mu ruguru twa Madrid atari kejo yari confesse yavuze ku munsi w'ejo ati ndipfuza ko agira umunsi mubi cyane ku kibuga bro ati ni equipe nkunda ya Madrid ati mbere wanashaka n'uwitwa Alvaro ndamukunda ati mugabo ku munsi w'ejo unyibukije burya histoire uyu mugabo akiri muri equipe ya Porto bagiye gura na equipe ya Man U imwe Cristiano Ronaldo urumva Cristiano kigera ahiye 2008 yarateye ubwoba rero uno mugabo bita Jose Mourinho aragenda muri conference of press baramubaza ati n'uyo mukinyi wotinya bamubwiye ati hari umukinyi bita Cristiano Ronaldo ari muri equipe ya Manchester United uyu mukinyi arateranye ubwo n'umukinyi adasanzwe mbega uraza kumuzibira guturaza kubukina nawe gute adengera cyabishura icyabishura ngo ubwo wa mukinyi avuka Madeira atigeze yiga n'ishuri na rimwe atazi gusoma no kwandika uko mene yavuze muri conference of press acari kawukira Cristiano Ronaldo acavyegereza umutima arashafura araba mon frère match iramunaniye match iramunanira arakina bitsabaho burya conference n'uko match heze yacegera Cristiano aramubwira ati mwana wa mama twese banya Portugal nta mutima bino bivuga nyabwo nashaka kugira ngo ndaguteshe umutwe kuko enda kureka ugakina ivyuzi watwice uyu mugabo rero n'ubundi uyu mugabo itaro Alvaro Ribeiro ariko aramukira mu mutwe maze kumubwira ngo ndagukene kuzogira umunsi mubi hano i Lisbonne abati ndagukunda akazogenda aracyashye muri haro byinshi ati ndanakunda rero Madrid muga ku munsi w'ejo yonatsindwa atwaye ibintu by'ibiharo byinshi ariko nashaka kubwiza ukuri ivyo amyereza amatwi bamenye ku managing pressure Alvaro Ribeiro arakuze sivyo arakuze imyaka 43 amaze kwa umumenyereza amaze kwa yaciye mu bukinyi araze ku managing cyo kwita pressure cyo kwita pressure bamaze kuba ashigwako kanatsinda muri equipe de Madrid bamubwiye ngo bizo gukora ikombe kuri managing n'ubugenda kubiharamwo abitwara bukebuke buri wese abona ko ikizere gihari cyo gutwara ivyo bikombe bagikwa bamutuma rero ngo ati iyo pressure ya n'amajambo ya Jose Mourinho ntakiza kwamugira icya kabiri nza kuba nshingira ko n'igiki Benfica de Lisbonne c'est équipe nza muri UEFA Champions League agiye kubahura nimwe ma equipe muri UEFA Champions League ni meza siko niyo equipe ya mbere muri UEFA Champions League nziza ku mugane w'isi guhura n'ino equipe bigaragara ko yifitiye n'ishavu yaho ku mwaka w'izikutiye Année Blanche nino mwaka bigaragara ko
yatanguye nabi mwese ayitera ivyatsi biraza ko ari ikintu gikomeye kuri Jose Mourinho. Jose Mourinho utsinzwe na equipe ya Juventus ugiye kwakira equipe ya Real Madrid. Nacaka nakubwire singe kwanca muri byinshi Madrid ifite ibice 80 kwijana gukinda equipe ya Benfica de Lisbonne kandi irayitsinda neza cyane cyane. Houston no munsi nawe uremenya na Robert yuko equipe itwara Madrid wanashakiza gukina ino match ya Benfica dafise baki bamwe na bamwe novuga ko no munsi amazina dufate atandukanye abatenda Alexander Ronaldo barafise amazina ya Anthony Rudiger bataza ko bari barafise Eder Militao barafise n'uwitwa Ferramendi ariko kandi witwa Dani Carvajal ntabwo aza kuba hari Rodrigo yaje mengo Rodrigo nawe Rodrigo arahari. Iyi match ya Benfica ko twumva Jose Mourinho nawe amaze gutera amajambo avuga ngo n'uwitwa Alvaro Arbeloa shirako n'izina rya Alvaro Carreras ati ni n'umukinnyi canke nemera cyane ubwo ino equipe itwara Madrid biraza kuba birayorohera ibane muri rwa rugendo rwabo gwiza ize gutsinda novuga ngo equipe izwe ku izina rya Benfica naho nyine babatsindiye bo basanze novuga ngo Benfica aho hari yaciye imyaka avyumva yego mu vyumve imyaka 60 badahuriye mu higanwa rigize iki amahigwana komakome nka Champions League ndi mahiganwa mvuga ngo afite avuga ko ubwe kuraba match yari match amikare banahuye muri 2012 aho equipe itwa Madrid yatsinzwe Benfica yatsinze ibitsindo bishika kuri 2 uno munsi tuvuge ko equipe itwa Madrid ifite ibice nka vyose byo gushaka gutsinda equipe ya Benfica nta kuntu twobona Benfica ije igashobora kuba ihagarika equipe itwa Madrid igahagarika no witwa Alvaro Arbeloa. Benfica numugwi ukora cyane numugwi ubona yuko kenshi wama ugerageza ndetse no kwitanga kugira ngo bagerageze gutanga ibiharuro byiza ariko kandi Benfica numva ko cyane nogaruka muri ino UEFA Champions League umunsi bagiye kuba bakina journée yabo y'umunani hariya ya nyuma ariko turabe ibiharuro vya Benfica muri ino UEFA Champions League bimeze gute bihagaze gute ni Benfica mu nkino zigira kuri 7 ubundi nta kirimwo bamaze gutsinda Napoli gusa nanye bayitsinze bingahe uyu mugura ngo ndembe iyi equipe ya Benfica ni ndembe ubwo tukara Benfica urukino rwa mbere bakira umugwi wa Karabag uriko yumva Karabag yakubise Benfica 3-2 yarabagaritse Benfica iri muhira Benfica batembera mu Bwongereza kwa Chelsea the Blues Chelsea bakubita igitsindo kimwe ku busa Benfica batembera kwa Newcastle bakubita ibitsindo 3 ku busa Newcastle isinda Benfica 3 ku busa Benfica bakira Bayer Leverkusen bakubitwa kimwe ku busa Ajax bakira Benfica niko rukino yatsinze habwo imaze gutsinda intsindo zibiri batsinze Ajax ibitsindo 2 ku busa bongera batsinda Napoli ibitsindo bigera kuri 2 Imana igwezagere cyane ubundi batembera kwa Juventus barakubishwe no kuvuga ngo mwizo ngende ziri batsinze genda ndabiri equipe ya Ajax Amsterdam nayo muri UEFA Champions League ihagaze gute ucinde na equipe ya Napoli muri UEFA Champions League ihagaze gute batsinze ama equipe ari underdog ama equipe bigaragara ko kesha performance ari mbi mu buryo budasanzwe Benfica bafite bamwe basatirize ndavuga ati beza cyane kanatsinda none umwanya uza gusanga bari mu biharuro vyiza na cyane ndavuga ngono Pavlidis umuntu musatirizi wabo umusatirizi wabo ubwatsi kugira muri kano kanya mu nkino 19 amaze gukina amaze gutsinda ibitsindo 19 bivuze kuti buri rukino araharonka igitsinda baramutse umusatirizi mwiza cyane umusatirizi beza cyane no munsi novuga ati Real Madrid bakuriye kubera ko magabo ariko styles doje cyangwa systeme zo nomenyereza Jose Mourinho ntazo ndiko ndabona ko zohava zinaniza umugwa Real Madrid Mourinho ni kiretse ibintu bishoboye guhinduka bikaza mu yindi shusho turadusanze tubimenyereyemo ariko ubundi ndavye Real Madrid y'uno munsi ya Alvaro Arbeloa ntaca ndaba Benfica ya Jose Mourinho amahirwe ndacatumbeza kwa Arbeloa yo gutsinda Benfica yego katubirinde tubirabe tadako tubigaruka ko aje nanasurinye 80% ibintu bishobora guhinduka bona Robert umviriza kanatsinda Benfica baza ko bari muhira je kunumeze novuga ati nindi challenge Real Madrid bagiye kuba banaronka muri UEFA Champions League basohoka kuko uravye na Monaco bayakire bari muhira i Santiago Bernabeu je kunumeze mu buzima bwanje ndaba fact mbega equipe imeze gute mu buryo bwa performance mu gufatira ko icyo kintu mvuga sinigira ngo arayotsindwa ivyo bireka muri football ariko ivyo mbona mu mbono yanje nkara performance no equipe ya Real Madrid performance equipe ya Benfica de Lisbonne muri UEFA Champions League ni taye kuno kwita home advantage equipe ya Benfica de Lisbonne equipe ya Real Madrid ifite 80 gutsinda equipe ya Benfica nabo bamaze gutweka bari muhira bari hagararako nabiza kurangira kubiswe no bundi bari hagararako biza kumbarira sindiga ibitsindo muradakuba mubitanga ukomeze gute ibitsindo score exact kumande zibiri bitatu kimwe
3-1 bitatu vya Real Madrid akosha Mbappe yokora mu gitego kareka ekipe ya Madrid irakomeye ekipe ya Real Madrid irakomeye nawe ubona iyi story 3-1 Real Madrid gatsinda ntirenza 3 nkenza 3 bishobora kuba 3-2 ni kurundi rukino navuga no rudasanzwe hagati ya ekipe yitwa FC Barcelona dakina nino ekipe ya Copenhagen ni match iza kubera ku kibuga ca Sport Camp Nou match iza kuba ihagarikirwa canke iza kuhagirwa n'uwitwa Benoit Bati match bigaragara ko aya makipe yose kwa abiri ndavuga ekipe yitwa FC Barcelona nino ekipe yitwa Benfica bamaze guhura inkino shaka kuri zibiri zonyene muri kahise kabo ekipe yitwa ariko ngo Benfica Copenhagen navuze Benfica ni Copenhagen hari shobora kuba nihenze birashoboka ururimi ntago farugira ruranyerera nuko rero novuga kuri no munsi novuga ngo ekipe yitwa FC Barcelona nino ekipe ya Copenhagen bamaze kuba bahura inkino kuri zibiri match imwe Barcelona yitsinze iyindi match ekipe banganya na ekipe novuga ya Copenhagen aho wanashaka match naheruka kubahuza muri inkino zabo za hafi hari 2010 hari 2010 eko aho novuga ngo cyawe igitsindo kimwe kindi beche bavyibuka kwa Barcelona witwa Lionel Messi gutanga 3-1 niyo yatsinda igitsindo hari iki kuri ku munota 31 uno mugoroba bagiko bahura amakipe y'iskwara abiri afise icereza ko karavuga ko no munsi ekipe ya Barcelona ije kugwana igwanira kuja mu migwi novuga ngo 8 ya mbere wadakuraba ekipe ya Copenhagen nayo izawukina ino match nayo igwana kuja muri ekipe muri barrage mu 2025 irabe urukino rudasanzwe rubera Sport Camp Nou urukino za kuba ruba rudafite abakibangwe n'abangwe bavuga ku ruhande rwa ekipe yitwa FC Barcelona izina rya Frank de Jong muramuzi ko Rossi karata nuvuga ngo y'umuhondo ituma atagaragara kuri urukino bataza kuba badafise Pedri Gonzalez bataza kuba bafise witwa Andre Christensen bataza kuba bafise izina rya Gavi urukino za kuba rubera Sport Camp Nou rusiguje rusigwa rukomeye cyane ariko kaza kuba bagarukanye izina rya Ferran Torres umugora kuno munsi Barcelona Copenhagen Sport Camp Nou bwa mbere ni match ikomeye kuko niba kahise kafika twereka ko ekipe zibiri bamaze gukina bamaze guhura match zigakuri zibiri rumwe bakarunganya yindi match Barca itsinda 2-0 2010